Igenekerezo rya 22 Mukakaro umwaka w'2024 twararonse amakuru y'abandi bantu batatu bafise ibimenyetso bisa n'ivyo by'iyo ngwara y'akaranda. Umwe mu bitaro bikuru vy'umwami Karede mu Kamenge, uwundi mu bitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge, uwundi mw'Itenga we yivuza ataha. Umugwi w'abahinga ugizwe nabo mu kigo kijejwe kurwanya indwara z'ibiza KUSPE hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera bo mu kigo INSP bafadikanije nabo mu shirahamwe mpuzamakungu OMS baciye banyarukira kuja gutohoza no gufata ibipimo kuri abo bantu batatu. Inyishu z'ibipimo vyakorewe mu kigo INSP zerekana ko abo bantu batatu bose banduye indwara y'akaranda Mpox. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane nako karanda. Hari kuwa 25 Mukakaro uyu mwaka nyene turimwo wa 2024 aho umushikiranganje wo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida Dr. Ridwina Baradahana yatangaza ko hateye ikiza c'indwara y'akaranda ka Mpox, no kuvuga monkeypox canke variole du singe, indwara yandukira cane kandi kanica iyo umugwayi atajanye kwa muganga hakiri kare. Yamara inyuma iminsi 5 iheze iryo tangazo risohotse mu gisagara ca Bujumbura, iyo ndwara isa n'iyirengagijwe nkuko wogira irasanzwe kuko ataburyo na bumwe bwo kuyikingira buriko burakurikizwa nkuko twavyiboneye kuri wa 30 Mukakaro umwaka wa 2024 aho twashoboye gushika mu bibanza bitandukanye bihuriramwo abantu benshi nko hagati mu gisagara ca Bujumbura aho benshi bita kuri kiosk, eka ndetse no mu Ruvumera muri zone Buyenzi, kumwe no kwisoko bita kwa Siyoni, yaba no kuri Kotebu ku gituro c'imodokari zunguruza abantu zibatwara mu gihugu hagati, eka ndetse no ku mabarabara atandukanye agize igisagara ca Bujumbura. Aho hose nta na kimwe cerekana ko abene gihugu bitayeho ibijanye no kwirinda kwandura karanda ka Mpox, indwara isanzwe yandukira biciye mu gukoranako mu buryo bwaribwo bwose, guhemanirako n'ubundi buryo bwose bujanye no kwegerana n'umuntu agendana umugera w'iyo ndwara ya Mpox. Usivye imyifato abene gihugu bare bakwiye kugira ijanye no kwirinda ico kiza, mu bibanza bihuriramwo abantu benshi hategerezwa kuba hariho ibikoresho vyo gukarabiramwo nk'indobo irimwo amazi, isabuni canke umuti wica imigera kugira abantu bashobore gukaraba neza iminwe kenshi gashoboka.